Kugira ngo umupira w'amaguru utere imbere harakenerwa ibikorwa bitari bike. Muri ivyo bikorwa harimo ikijanye no gushiraho amashuri y'umupira w'amaguru. Zoe Academy ni rimwe muri ayo mashure ariko aragereza gufasha abana bafise ingabire no gukina umupira w'amaguru. Iri shure rifasha abana bari munsi y'imyaka 15 n'abari munsi y'imyaka 17. Kubwa Kizigenza wa Zoe Academy ngo kuba bakina umupira w'amaguru bibarinda kuja mu ngeso nyinshi zitandukanye. Batwisha discipline nyinshi gatuma ahubwo twebwe biradushira ku murongo. Aho abandi bibakura ku murongo, twe muri Zoe football iradushira ku murongo ku buryo ahubwo twe tutariko turakina niho peut-être twoyoba mugabo hano baratwereka inzira kandi bakaduhana occupation. Banje shaka ku mu footballeur professionnel hamwe twereke ko mu Burundi nubwo abantu igihugu cacu atari benshi bakizi, twereke yuko birashoboka yuko hari impano nyinshi kandi turashaka kwerekana yuko natwebwe iyo twihaye ikintu nk'abarundi turashoboye kugishikako kandi bikamera neza cyane. Mugenzi we ngo yatangwa afite indoto yo gukina muri ya mahiganwa ku mugabane wa Buraya ngo kandi arabona ko bishoboka. Itangura nahise indoto zo kuba umujwe professionnel nkakina muri ari amashampiyona muri Europe nka Premier League n'izindi. Birashoboka. Ino Academy iradufasha mu guprepara mu yaba mu mutwe ndetse no muri terre. Umwe mu bamenyereza abarezi b'iryo shure amenyesha ko badafasha abana mu bijanye n'umupira w'amaguru gusa. Nkuko navuze ko ndi entraîneur éducateur no mu bundi buzima busanzwe turajayo nico tuba twaragiriye formation turabafasha mu buzima busanzwe cyane mu buzima bw'ishure. Ubona ko ngaha muri Zoe Academy utamenya nta gukina. Sinovuga ko ari football gusa no mu bindi byo mundi buzima busanzwe bizobafasha muri kazoza na ko ari Burundi bwejo turabicako. Kubwo umurongozi wa Zoe Academy ngo rimwe mu mahangiro y'iryo shure nukuramurira Burundi. Aratera nakamo ishiramu ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Twebwe turafise ico twita kuramurira Burundi. Turifuza natwe mu myaka imbere kubona abakinyi b'abarundi babaye ba professionnel. Twumva uno munsi nimba dufise nyange turifuza kubona abandi banyange benshi. Rero nibaza ko ari ico nyene cyuko federation yoshigikira ama academy. Abariko barabikora uburyo bwose baba bariko barabikoramwo bashigikire. Twebwe muri Zoe dufise ico gushigikira ugwaruka rw'u Burundi mu myaka iri imbere natwe turonka aba professionnel benshi. Turonka abarundi benshi. Natwe tugende ku ma television tubone za Champions League ajya ama competition akomeye ama champion atandukanye twumve ko hari umurundi ariko arakina. Ishuri ry'umupira w'amaguru rya Zoe Academy ryatanga gukora ku mugaragaro kuva mu mwaka wa 2022 ubu rikaba rifasha abana baba 90.